Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo
imbabazi zawe ineza yawe ibihe byose
Ndashaka kumvisha ngiro nyene kukuriho utugije ibiganza vyawe abelevara baba sane urabimenya Oh
Amashi muvyeyi sawa turirimbe rero zaburi yacu sivyo none ibaze rero iyo zaburi ni iyiwawe si ujya ayisoma oya kandi vuye umutima ibaze rero ucuyiririmba sivyo uyiririmba my God ariko turirimbe ibintu tukabona turiko turirimba kubera bigezweho baciye turiko turirimba kubera sawa
ikaze nawe kanahanye turagushimiye ko wuzuye ububasha n'ubushobozi turagushimiye uko ijambo ryawe rivuga neza ngo ubwami bwawe buze ibyo ushaka aba ari byo biba muri iki kibanza muri uyu mugoroba nta bugome bwacu twaje tuzanye muri iki kibanza nakeneye kubona umuriro wamweguye ubwiza n'ubushobozi bwacu Spiritual Santo Saint-Esprit Saint-Esprit reka ndabasabe mwakote kuzamura amaboko hejuru gatoya ama uvuge gusa ngo Saint-Esprit 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 Spiritual Santo Saint-Esprit turagukeneye dukeneye kukumva mu mitima yacu dukeneye kumva uvibra mu mibiri yacu turakeneye kumva uvugana n'ubugingo bwacu turakeneye kwegera igiti cy'ubwiza bw'Imana tubone Imana yicaye kuri trone yayo muri uwo mugoroba Jesus
Sasa napakuna niukutamini, sidajitia unajisi na sasa na sitauza urisi. Aiga, shabaka kwa babos. Nina uhakika nipona, hata usiponiponya ninabudu basi. Naelewa maji na moto nitapita, wenye uvuli wa mauti, mimi na wewe sitaogopa kamwe. Unanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mbinguni. Waweza tu maneno ya uzima nibadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote, bado waweza, nibadilishe yote, hata
ikibazo kimwe nitwa Mutego. Okay, uyu mugabo ngo yitwa Alex. Ndabaza ikibazo. Umubonye ngaho imbere. Amuzi ashaka ko yitwa gute? Munyishura ashaka ko yitwa gute? Okay, nahindukira dufasha hindukira. Okay, umubonye ngaho inyuma amuzi amubonye ashaka ko yitwa gute? None nagira kubera ko yahindukiye tubonye indi parti atamaso ariko atanda iriko atamazuru n'umunwa biriko izina ryari guca rihinduka. Oya nabana gatonya twese muri kino kibanza twaremye n'Imana iyo abanyamugenzi bawe mudasangiye ishusho igaragara nibisigura yuko ujya murateva ku Mana nibisigura yuko bahushije umuntu. Oya nabana gatonya isigura gusa yuko Imana iguhereza kandi kanyo ko kuyibona mu bundi buryo ubumana bwayo bwubakitse. Praise Jesus. Rero inyuma y'amajambo yose twigishijwe n'umukozi w'Imana nabise gatonya twera kuri ino ndirimbo ntiyari mu ndirimbo nateguye ni indirimbo yaririmbwe n'umugenzi wanje nkunda cyane ndifuza ko turirimba rivuga ati danse kuba nk'abantu danse kubaho nk'abatitera danse kubona ibintu nk'uko nahora mbibona kera danse kuba nk'abantu danse kubaho nk'abatitera danse kubona ibintu nk'uko nahora mbibona kera danse kuba nk'abantu danse kubaho nk'abatitera danse kubona ibintu nk'uko nahora mbibona kera danse kuba nk'abantu danse kubaho nk'abatitera danse kubona ibintu nk'uko nahora mbibona kera.
twese kandi come Elijah habikuzonishime Elijah habikuzonishime umuvugishwa Eliya muramuzi umuvugishwa Eliya iryo jambo Eliya mu bisafu n'iryari izina oya sinzira yitabiramo ni igikorwa yari yarahawe gukora muri inosi Eliya bisigura ati Yahweh is my God donc Yahweh niwe mana yanje ikijya gikorwa yakoze aho yahuye n'abavugishwa b'ibinyoma ariko barahakana Imana agaca shingira intahe Imana y'ukuri siko kanyumvise iyi ndirimbo ni twari ko turirimba umugabo yitwa Elijah oya twari ko tuvuga ati Imana yacu Imana twizeye Imana twakurikiye Imana twayevye byose kugira ngo abari yo dukurikira iyo niyo Mana y'ukuri mwese mwibuke kwizeye isawa gose badufasha muri tekinike bagashiramo twese tugatamba come on nuka twese manuka kandi manuka Umasa
And the one. Come on, trust it. Come on. Echo. Press it.